mu gutanguza isekeza ryo kuvura ku buntu abenegihugu, gusuzuma abavyeyi bibungenze, kwigisha abavyeyi ko bafungurira abana bari munsi y'imyaka 5. Nk'uko mwabibonye ku butumire mwahawe, ishirahamwe ry'abaganga b'abakenyezi mu Burundi yaratewe iteka gufatwa mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS rijeje amagara y'abantu ku isi mu kurangura imigambi yaryo yo gukomeza kwegereza abenegihugu bari mu bihe bidasanzwe ubuvuzi ku buntu, na cane cane kubungabunga amagara y'abavyeyi n'ibibondo. Banyakubahwa, umwe wese mu cubahiro ciwe, twashaka kubamenyesha ko ishirahamwe ry'abaganga b'abakenyezi mu Burundi ari ishirahamwe riharanira amagara meza no kubaho neza ku bakenyezi n'ibibondo mu miryango. Ariyo mpamvu ryatanguye ibikorwa vy'iteka nk'ibi igihe hatera umwuzurura muri komine Mutimbuzi. Ico gihe ku bufasha bw'ishirahamwe mpuzamakungu ry'abakenyezi mu Burundi ONIFAM, abenegihugu barenga 5,000 barashoboye kuronka ubuvuzi bw'abaganga b'abahinga ku buntu. Ingwara zibonekeje cane cane ni ingwara zo gufungura nabi ku bana, ku bibondo biri munsi y'imyaka 5, inzoka zo mu nda, ingwara zandukira mu gukora imibonano mpuzabitsina utikingiye, malaria n'ingwara zo ku rukoba hamwe n'izindi. Dushigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijeje amagara y'abantu ku isi, tugiye kumara ikiringo kirenga amezi 3 dukorera muri no site ya Kinyinya ya kabiri hamwe no muri site y'abaterambere bo muri site Kagwema ya kabiri. Tuzotanga ubuvuzi bw'abaganga b'abahinga, uburyo bwo gutandukanya imvyaro, gusuzuma imbanyi ku buntu, guhimiriza abavyeyi kwibarukira ku rugero, no kwigisha abavyeyi gufungurira neza ibibondo biri munsi y'imyaka 5. Dufashe kano kanya rero dushimira cane gose leta mvyeyi, leta nkozi yitanga itiziganya kugira ngo abenegihugu bagira amagara meza, na cane cane abakenyezi n'ibibondo. Twagomba twongere dushimire abafasha igihugu cacu mu bikorwa vy'iterambere, na cane cane ishirahamwe mpuzamakungu rijeje kubungabunga amagara y'abantu ku isi, kubufasha badahengeshanya gutanga ku gihugu cacu mu guteza imbere amagara no kubaho neza ku bavyeyi n'ibibondo hamwe n'abenegihugu muri rusange. Turashimiye kandi abenegihugu bo muri site Mutimbuzi, turabashimiye cane kuba mwaraturindiranye igishika, kandi mukaba mwaratwakiranye igishika cinshi igihe ubwa mbere twashika ngaha n'ubu ariko mukibigenza. Dufashwe mu mugongo na leta yacu nziza y'u Burundi hamwe n'abafasha igihugu cacu mu bikorwa vy'iterambere, ko tuzokwama tubashigikira mu kubegereza ubuvuzi bw'abaganga b'abahinga no gutanga uburyo bwo gutandukanya imvyaro, kandi vyose bikazokorwa ku buntu. Niharambe leta nziza yacu y'u Burundi, niharambe abafasha Burundi n'iterambere, niharambe amagara meza no kubaho neza ku bavyeyi n'ibibondo. Murakoze cyane, ndabashimiye. Nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Bujumbura, nyakubahwa muserukira ishirahamwe OMS igihugu cacu ciza cy'u Burundi, nyakubahwa musitanteri wa komine nziza ya Mutimbuzi, nyakubahwa murongoye ntara y'ubuvuzi ya Bujumbura, nyakubahwa muserukira ishirahamwe ry'abaganga b'abakenyezi igihugu cacu ciza cy'u Burundi, banyakubahwa bakozi bakuru bo mushiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida, banyakubahwa bamenyesha amakuru, banyakubahwa abaganga mukoraniye ngaha, bene gihugu mwese mu cubaro ciwe, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa n'iterambere rifatiye ku magara meza.
imbere ya byose mbanje gukengurukira Imana mushobora byose yo yadufashije yadushoboje gushika muri kino kibanza mwaka kanya tukaba dukoraniye ngaha turiko turakorera ngaha mumfashe tuyikomera amashi. Nkuko mubizi kuva igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2020 harabaye kibazo c'umwuzurira ngaha mu Gatumba catumye imiryango izabo iza gukoranira ngaha mu site ya Kinyinya mbere no muri site ya Sober. Kuva rero ico gihe habaye ivyo bibazo murazi yuko leta mvyeyi leta nkozi irongowe na nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye leta mvyeyi leta nkozi bafatikanije n'andi mashirahamwe mpuzamakungu murazi ko bagumye baba hafi mbere n'ubushiranganje bw'amaragara y'abantu no kurwanya sida budasigaye inyuma. Murazi yuko intumbero y'ubushiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ari uko abenegihugu bose muri rusangi bogira amagara meza, ariko na cane cane mwebwe muba muri ngaha mu makambi y'abataye ivyabo kubera ico kiza cane cane amagara y'abavyeyi n'ibibondo akaba yifashe neza. Ni mwiyo ntumbero rero y'ukuguma tubashigikira y'ukuguma tubaba hafi. Uno musi twaje turungitswe na nyenicubahiro umushiranganje w'amagara y'abantu n'ugwanya sida muganga Sylvianze Imana adutumye kugira ngo tuze ngaha gushigikira ibi bikorwa vyishira hamwe bikorwa vyiza vyishira hamwe ry'abaganga abakenyezi bo mu Burundi bateguye bafadikanije n'umugambi w'igihugu ujejwe irondoka rije n'amagara meza. Rero nashaka ndabashikirize indamutso ya nyakuba umushiranganje yavuze ati arabaramukije kandi cane cane abakenyezi arabipfurije kuzogira umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi muzi yuko uzohimbazwa ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatatu. Rero muri kino kiringo nkuko babivuze ishirahamwe ry'abaganga b'abakenyezi ngaha mu Burundi ryaje kumara igihe ngaha bariko barabafasha baraba neza amagara yanyu ingene ameze babigisha. Ni igikorwa gitanguye uno musi kizobandanya mwavyumvise ku kiringo c'amezi 3. Murashobora kuvuga muti mbega mwico kiringo tuzokunguka iki? Ibikorwa bigiye gukorerwa ngaha nuko muzokwigishwa cane cane abakenyezi mutege amatwi, muzokwigishwa ibijanye no gupimisha imbanyi, cane cane gupimisha imbanyi hakiri kare mu mezi 3 ya mbere ku bagore bibungenze, hanyuma no kubandanya mukurikiza amarandevu bazoba babahaye canke amarandevu mugenda murahabwa kwa muganga kugira ngo mupimishe imbanyi. Ikindi muzokwigishwa ingene muja kwibarukira kwa muganga muvyitegurira mukuja gupimisha imbanyi ama mukibarukira kwa muganga no mukugenda mukugaruka kwa muganga muje gusubira kwisuzumisha mwarahejeje kwibaruka. Babigishe n'ingene mwosa abana n'ingene batunganiriza ibijanye n'ingaburo. Ca kabiri
bazobigisha bongere babarose uburyo bwo gutandukanya imvyaro, bazobigisha ibijanye no gutandukanya imvyaro, bongere babigisha uburyo bukoreshwa, bongere babarose uburyo kubavyifuza, uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Ica gatatu, bazobigisha ingene muteza gukurikiza incanco z'abana. Twarumvise yuko bamwe bamwe batanguza incanco z'abana hanyuma hageze igihe bakazihagarika. Rero bazobasigurira akamaro ko gucandagisha umwana kuva kivuka n'ukubahiriza ibiringo bitegerezwa gukurikizwa kugira ngo umwana akurikize incanco zose. N'ivyo gufata rero n'ivy'ingaburo zitegerezwa guhabwa abana. Ivyo bikorwa rero hariho abaganga bazoba bari ngaha, abaganga babinonosoye bari mw'iryo shirahamwe bazoba bari ngaha kabiri mu ndwi bazoba ikirangamisi ku buryo bababwira bati umunsi uyu n'uyu n'undi munsi uyu n'uyu tuzoba turi ngaha. Hariho umuforoma azoba ari ngaha misi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, ariko arabatunganiriza gushika igihe ikiringo bababwiye. Murumva yuko ari igikorwa ciza cyo kugira ngo mwebwe bene gihugu musanzwe muri muri site n'abari muri site ya Sobere, mbere iki gikorwa kizoca kibera no muri site ya Kagwema isanzwe irimwo abatwa, na ico gikorwa kizoba kimeze ukunyene ngaha na hariya muri site ya Kagwema hariya ibubanza. Rero ivyo nibikorwa vy'iteka ishirahamwe ry'abaganga b'abakenyezi bazokorera ngaha. Twashaka rero gusaba yuko abajejwe intwaro ngaha haba ngaha musanzwe muri, haba muri rusangi mu mazone n'abajejwe amagara y'abantu mwaka karere bodufasha kugira ngo bahimirize uku kuba abaganga baje gukorera ngaha ntibizoba impfa gusa, abanyagihugu abenegihugu baze babitabire, kandi ingwara zose ibikorwa byose bizoba bikorerwa ngaha, haba kuvugwa haba kwigishwa, byose bizoba ku buntu, nta mafaranga bazobasaba. Imiti twaje tuyizanye, mwumvise agaciro kayo, ifise agaciro k'imiliyoni 42. Rero iki gikorwa mugishigikire mwese kugira ngo umwanya wose bazomara ngaha bazobone yuko hazoba impinduka, haba ingene musanzwe mubayeho, cane cane mu bijanye n'amagara y'abantu. Murazi yuko dusanzwe dufise n'ikibazo ngaha mu gihugu cigwirana ry'abantu. Ivyo bibazo byose rero bazobica hirya no hino kugira ngo babarose inyishu kw'ivyo bibazo no kuzindi ngwara muba mufise. Rero mboneyeho n'akaryo kugushimira cane, bimwe biva ku mutima kw'izina ry'umushikiranganji yantumye ati ushimire ishirahamwe mpuzamakungu OMS. Nyakubahwa murongoye OMS, turabashimiye cane kukwitanga no gufasha mubandanya mugira mu gushigikira ibikorwa vya leta mubicishije ku bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida. Mumfashe dukomera amashi nyakubahwa arongoye OMS. Twashaka kandi dushimire ishirahamwe ry'abaganga b'abakenyezi, bobo biyumviriye yuko vyoba vyiza baje gukorera mw'iki kigo mw'isi kugira ngo bashobore kubafasha.
nishirahamwe bishize hamwe nk'abakenyezi b'abaganga kugira ngo bashobore gufasha ubushiranganyi bw'amagara y'abantu mu migambi yabwo baba bateguye. Nabo nyene turabakengurukiye, mubakomera amashi. Nashaka rero nsabe yuko iyi miti aka gaseke twaje tubazaniye ko mwo gakoresha neza, iyi miti gakoreshwa neza mukayibungabunga kugira ngo ize itume amagara yanyu amera neza, abafise ingwara zikire ntize iyononekare. Mboneyeho rero n'akaryo mu kurangiza gukengurukira cyane abajejwe intwaro ngaha mu ntara ya Bujumbura, waserukiye nyakubahwa Matari, abamustanteri n'abandi, ukuntu mwatwakiriye mukatwakirana igishika cinshi, kandi bikaboneka yuko mufatanye mu nda, mushigikiranye kandi mutihebuye naho mwashikiwe n'ivyo bibazo. Nashaka mwese mwikomera amashi. Ni kwawe amajambo rero yo gukenguruka ntangaje icese yuko irisekeza ryo kuvura dufashijwe n'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abaganga yuguruwe icese, haba muri site ya Kinyinya, muri Sobere na hariya muri site yo mu Kagwema. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.